Mwaramutse. Bisaba kugira umutima ukomeye, bisaba kumenya neza cyane imiterere y'igisoda kugira ngo umenye uburyo bagiye gukora mu rugamba rwabo iyo bagiye kurukora icyo babashyize imbere. Bite FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, abangaba bamaze iminsi bari gukora ibikorwa biremereye mu myiteguro yo kugira igisirikare gishya, kunoza ingabo, kunoza imikorere, gutuma FDNB ihinduka igisirikare cy'intyoza, ihinduka igisirikare kidasanzwe cyihariye ku rwego ruremereye. Nivyo ubu tuvugana, Uburundi ntabwo buki bwabundi bwa kera. Uburundi bwa kera bwavuyeho, haje ubundi Burundi bushya ku bwa General Neva. Urundi bwavuguriye Gisoda, harimo n'umutwe mushya w'abakomando, ariko n'indi mitwe itatu yashyizwe muri kino gisirikare ndaza kugubwira ibyabo. Ndabizi neza ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 umunsi ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi bakomoye ku mugabo w'amateka mu gihugu cy'iwabo wabarwaniriye ishyaka ku Babirigi, agatuma icyari Rwanda Urundi kigobotora ingoyi y'Ababirigi bakabona ubwigenge bwabo nk'Abarundi, icyari Usumbura bakakita Bujumbura, icyari itegeko rituruka ku Babirigi kikavanwaho ndetse n'Abadage bagahinduka abantu bigenga. Kuva ubwo batangiye gukora amavugurura, gusa muri uyu mwaka wa 2026 ibintu bizahise bihindura isura, buri wese abona Burundi ati sinone buno nibwo Burundi twe tuzi cyangwa n'ubundi Burundi. Nizo nawe wavyibaza, ariko ndakubwira iby'amavugurura yabaye muri kino Gisoda nicyo bashingiyeho, ndetse n'imbaraga zongereye muri kino gisirikare cy'u Burundi, bigaragaza n'amashumwa akomeje kubona kuri les sociaux yagaragaye mu birori byo ku munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, umunsi w'ubwigenge mu gihugu cy'u Burundi. Icyo bagaragazaga nicyo bamaze iminsi bari no kuvugurura muri kino Gisoda cy'igihugu cy'u Burundi. Nyamara rero General Neva, Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, usanzwe nyine ari umusirikare nanone mu basirikare bakuru b'igihugu cy'u Burundi warwanye n'intambara zo mu ishyamba, mu gihe byashize yavuze ko Burundi umaze kugira ibikoresho byinshi bya gisirikare byakoreshwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Atumwanzi twamukubita ivumbi rigatumuka. Hari ibikoresho yazanye, ndetse mu kwezi gushize kwa gatandatu ku itariki 24 byagaragaye neza ko Rumonge, cya kigo cya gisirikare cyangwa se depa gisirikare amaze iminsi ahubatse, hagejejweyo amakamyo 18 atwaye ibikoresho bya gisirikare n'ibimodoka by'intambara. Ndakubwira muri bimwe byazanywe ndiko ngo byazanywe n'indege inshuro 6 Bujumbura. Bazanye FDNB inkoho ziremereye. Muzagaragajwe muri ibi birori muri bya Independence, hagaragajwemo izingenzi za maonesho, ariko hari intwaro nyinshi batemere no kwegaragaza bitewe n'itegeko bahawe cyangwa se ibwirizwa babahawe n'Ababirigi. Ibisora bimenye ndabikubwira, siyo byo nyine turagarukaho. Abarusiya ni bamwe mu bantu b'ingenzi cyane bari gufasha igihugu cy'u Burundi mu kujya imyitozo ikwiriye cyane, aho Abarusiya banafashije Burundi bakanabwira zimwe mu ntwaro z'ingenzi z'abakeneye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba battleground, kugira ngo babashe gutsinda urwo rugamba rwo ku butaka, ndetse n'intwaro zo kurasa mu kirere indege zatera kino gihugu cy'u Burundi. Hari zo bari basanganwe, hari n'izongereye muri kino gihugu cy'u Burundi. Ibi navyo ndabigarukaho. Hanyuma ariko kandi nanone Evariste Ndayishimiye hari ijambo yavuze agaragaza neza ko Burundi bwiteguye igikorwa kiremereye cyane cyo guhangana n'uwari we wese wazamenyera gutera igihugu cy'u Burundi. Ati Barundi mureme, mwiremwe inteko mukubemeze ko abasoda barinda igihugu cyacu, muhagarare bwuma, umwanzi nadutera tuzamutere. Amagambo yeto yagarukaho. Jewe ndi Umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze mutugende ku musozo muri rusange turebera hamwe ibingiye bivuga ku Gisoda cy'igihugu cy'u Burundi ndetse n'amagambo ya General Neva. Ikaze kuri mwese. Igihugu cy'u Burundi cyarasekwaga ngo nta ngabo kigira, bambara ibintu bijabiriye, ntibambara neza, bagenda bameze nk'abanyerondo, ntago ari abasikari b'abanyamwuga, ndetse no ku rugamba ntibagaragaza ubudasa, ntibazi gukora karasisi, ntibafite intwaro nziza, mbese muri ibintu byose byagaragaraga kuri iki gisirikare cy'u Burundi ngo byari ibintu bisekeje, mbese bigaragaza ko iki gihugu kikiri inyuma cyane ku rwego rudasanzwe. Ibi byaje kubabaza Evariste Ndayishimiye, ariko rata Amakuru avuga yuko Uburundi muhe byashize batari biteye cyane ku mvugurura ry'ingabo, ngarika baboneye mu karere ibintu bikomeje kuzamba,
batangiye gushyira imbaraga cyane mu gisirikare, babona neza cyane ko imbaraga z'ibyo bageraho byose mu iterambere hari amabuye y'agaciro, inganda n'ibindi zose, nta gisirikare gikomeye bafite, byaba bimeze nko gusya ku rutirano. Bati rero mureke turebe ko twavugurura igisirikare cyacu, twubaka igisirikare cy'imbaraga. Hari ibintu bine by'ingenzi batekerejeho. Icya mbere, gushaka ibikoresho bya gisirikare. Icya kabiri, gushakira abasirikari imyitozo idasanzwe. Icya gatatu, ubufatanye bwa gisirikare n'ibindi bihugu, numva ngo n'ibindi bisirikare byo mu kindi gihugu. Icya kane ni ukureba uburyo bzakorohera igihugu cy'u Burundi, ndavuga ngo uburyo bworoshye cyane kubona abasirikari b'abanyamwuga bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kurusha abandi basanzwe badafite iyo myitozo, nabo bakaba bakongera guhabwa indi myitozo. Ahubwo ibyo bimaze gutunganwa rero, Evariste Ndayishimiye yasanze gukomeza kujyana amafaranga yabo bakajyana abanyamahanga bidakwiriye, nibwo batangije icyo twakwita nk'uruganda rukora bimwe mu by'ingenzi cyane. Uribuka cya kintu banengaga Uburundi cya mbere ni imyambarire. Ubu iyi myambaro ubona aba bambaye ntago ari imyambaro ituruka ibwota amasimbi nk'uko bimwe mu bihugu zo muri Afurika bigura imyambaro yabo mu bihugu z'amahanga cyangwa se ujya gukoresha imyambaro yabo mu bihugu z'amahanga. Uburundi bwatangiye kwidodera imyambaro ya gisirikare, kuva ku rukweto kugera ku ngofero, byose bishyirwaho icyapa cyakorewe mu gihugu cy'u Burundi, made in Burundi. Ndetse mu minsi yashize Evariste Ndayishimiye ku giti cye yasuye uruganda rutunganya imyenda ya gisirikari ndetse na gipolisi, mu make imyenda z'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Kandi buri musirikari wese arapimwa kugira ngo barebe imyambaro izaba imukwiriye, bitandukanye n'ibisirikari byo mu bindi bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane wenda nk'ibihugu zo mu Barabu bikunze kugaragaza iyo myambaro. Imyambaro ifashe cyane cyane abasirikari. Abarundi ngo bahisemo gukoresha icyo bise imyambaro irekuye nk'uko abanyamerika babigenza, cyane cyane ku bice bigana epfo ndetse no ku maboko. Ngo hari impamvu eshatu babihitamo gutyo. Impamvu ya mbere ni uko ngo umwenda ufashe ushobora gutuma amaraso adatembera neza mu mubiri, bigatuma ngo abasirikari batitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi nanone mbere izo bari bafite zari zirekuye cyane ku buryo bamwe batatinyaga kuzita ngo ni nk'ingutiya, barabasibyaga. Gusa urebye neza uko mubona abasirikari hatabayemo kwirengagiza, murabona ko ari impinduka nyinshi zabaye muri iyo myambarire. Rero urwo ruganda rukora mu gihugu cy'u Burundi nirwo rukora iyi myambaro ihabwa abasirikari cyangwa se abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Bigeze no kuvugwaho ko bari kudoda imyambaro myinshi ngo isa niya FARDC kujya ku rugamba muri Kongo, bambaye imyambaro ya FARDC bari kurwana muri Kongo ngo itamenyekana. Ibyo uribuka ko byigeze kuvugwa nk'ikirego cyashingwaga ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nuko bafite icyo twakwita nk'uruganda cyangwa se atelier idoderwamo imyambaro ya gisirikare. Ivugurura rya kabiri, FARDC, RDF, IPDF, TPDF, ingabo zikikije igihugu cy'u Burundi muri rusange, bose barafite umutwe udasanzwe wa gisirikare cyangwa se bafite umutwe udasanzwe wa gisirikare. Ingabo zihariye cyane, Rwanda Defense Forces Special Force, Uganda Special Force UFC, ndetse n'abandi muri rusange, ndetse na Congo abitwa IBU, ndetse bafite na Sepanwa. Ariko Burundi nta mutwe udasanzwe bafite wa gisirikare. Bagize gutya rero bavuga ko bari babufite, ariko nyine utagaragaza itandukano n'abandi basirikari. Reka ariko tuvuga bavuga ko bafite umutwe udasanzwe wa gisirikari utagaragaza itandukano n'abandi basirikari. Kuri ubu rero usibye para commandos bari bafite undi mutwe noneho ufite n'imyambaro yihariye mu gisoda cy'igihugu cy'u Burundi, noneho bigagarire amaso cyangwa se byende bigagarira amaso kuri buri wese akaba yabyibonera. Uyu mutwe udasanzwe wa gisirikari mu gihugu cy'u Burundi, force spéciale, urimo ibyiciro bitatu. Force spéciale ya mbere igizwe na garde présidentielle ndetse irimo na military police, abasirikari nyine bagenzura imyitwarire y'abandi basirikari, akaba n'abasirikari bashinzwe kurinda umutekano, umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi babandi b'imbere cyane. Abo ngabo mubona bambaye utugofero dutukura ndetse bakishyiraho n'ibintu by'amabara mu maso, nyine nka para commandos baje kurwanira ahantu ntibamenyekane cyane. Abasirikari batojejwe n'abasirikari baturutse muri Georgia ndetse bunganirwa n'abaturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Iryo tsinda naryo nyine byahawe imyitozo y'amezi 13 nyuma kuva mu mpera z'umwaka ushize kugeza amagingo aya bari bagitozwa imyitozo ikarishye cyane. Niba kubwira ko ari abasirikare badasanzwe, uzamenye impamvu ngo ari abasirikare badasanzwe bahabwa imyitozo ya gisirikare isanzwe bakanahabwa indi myitozo yihariye. Niyo makuru ahari. Hanyuma hakabaho n'ikindi cyiciro nanone cya kabiri cy'abasirikare badasanzwe, abo ngabo mubona bambaye ingofero ndetse bakaba bafite n'imbunda zihariye cyangwa se inkoho zihariye, ari nabo basirikare benshi ugereranije n'abo ngabo ba red hat cyangwa se ingofero zitukura. Abasirikare bandi bivuga yuko ari abo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri front lines cyangwa se mu ntambara ahariho hose bibaye ngombwa,
bafite icyo bihariye. Niki bihariye? Suko rushabo ngabo imbere imyitozo ya gisirikari oya, ahubwo ni inshingano zisa n'izitandukanye. Bariya biganjemo aba snipers cyangwa se abamudahusha. Ikindi kandi hakaba harimo ba operation operators, abategura ibitero ku buryo itsinda ry'abasirikari batanu batatinya kwinjira muri batayo ebyiri z'abandi basirikari b'umwanzi. Itsinda ry'abasirikari batanu, ubwo nirwo rwego ngo batorejweho kugeza ku rwego nyine bumva ko bafite inshingano zo kurwana apana gusubira inyuma. Muzakunda kubibona mu bihugu za Afrika iyo urugamba rubaye ruhiganye hari igihe abasirikari ngo basubira inyuma. Iri tsinda ryo byatojwe yuko gupfa nabwo ubwabyo ngari gutsinda ku rugamba. Iri tsinda byagaragajwe muri ibi birori bya independence mu gihugu cy'u Burundi. None se ababigaragaje niwo mubare nyakuri w'abasirikari Burundi batoje cyangwa se mu mavugurura yakozwe n'abasirikari bonyine Burundi bwahaye imyitozo? Gisubizo ni oya. Special Force y'u Burundi ubu ngubu bavuga ko ari batayo enye. Batayo enye, ubwo batayo ibifite abasirikari kuva kuri 600 kugeza ku 1000. Batayo enye reka tubare kuri 600 urumvikana ko bagera hafi ku basirikari 2400. Bose batojwe gikomando Special Force. Ntabwo ari ibihugu byinshi bifite Special Force bifite abasirikari bangana gutyo, ni ibihugu bikeya. Hanyuma hari irindi vugurura ryabaye muri kino gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, ni vugurura ry'abasirikari bakoresha ibikoresho byo ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se bajyana n'imodoka z'intambara, imashini, ibunda za rutura. Buriya ngo ni ikipe yihariye cyane. Uravyibuka ko muri kano karere hari abasirikari bazanywe bo gutoza byuka leta ya Kongo gukoresha ngo intwaro zo ku butaka n'izo mu kirere. Uburundi nabwo bwari bwazanye abarimu bo gutoza abasirikari bo gukoresha intwaro zidasanzwe zo ku butaka, cyane cyane imodoka z'intambara, ibunda za rutura, kugira ngo bibafashe kugira ubunararibonye mu rugamba rukomeye cyane. Nkuko dusanzwe tubizi nk'igihugu cy'Uburusiya gisanzwe gifite imbunda zihariye cyane za munera ndende. Ku munsi w'ibirori by'ubwigenge bw'u Burundi, imbunda nk'izi ngizi zagaragajwe muri izo birori zikoreshwa cyane cyane mu kurasa mu ntera nini kandi zohereza ibibombe biturika cyane. Rero bahawe imyitozo cyangwa se amasomo yo gukoresha izo nkoho, ari nacyo gisobanura cyane ko Uburundi bwageze ku rwego rugaragara ngo kugaragaza neza bimwe mu bikoresho byabo. Tugarutse ku by'ibikoresho rero, hari amakuru wagiye ukurikirana wowe ubwawe cyangwa se wabonye ahantu hatandukanye avuga yuko Uburundi buri kwakira intwaro ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Ayo makuru ntabwo ari ikinyoma, ni impamo. Uburundi bwakiriye indege zigera muri 6 z'intwaro, zimwe zaturutse mu gihugu cy'Ububiligi, izindi mu Burusiya, izindi ziva mu gihugu cy'Ubushinwa. N'amakuru yagiye ku Karubanda nyuma yuko bimaze kugaragara ko Uburundi bwubatse depo 6, imwe iri muri Rumonge, indi muri mu gace ka Kayanza rwagati hafi hari giye gucukuma petrol ndetse n'amabuye y'agaciro ya Wolfram, indi iri muri Bujumbura yavuguruwe cyakinye nyine yayindi amazaga guturika, n'izindi zano atandukanye na Giteganyirizina. Izi depo z'ibisasu cyangwa se z'intwaro za gisirikari zikari depo nshyashya kandi zihariye. Hari amasezerano ashyirwa hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'Ububiligi basanzwe bakorana na leta ya Kongo aho kuzana intwaro. Zimwe mu ntwaro zazanwe babujijwe kuzazigaragaza mu birori byaryo byose cyetse gusa kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba. Impamvu eshatu. Impamvu ya mbere nuko Kongo yashyizwe mu majwi ndetse n'igihugu cy'u Burundi ko ari gukusanya intwaro zo kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Reka dufate nk'urugero, byari gucura iki cyangwa se byafatwa bite muri kugaragaza intwaro z'abarundi iyo baza kugaragaza drone bakiriye zitutse mu gihugu cy'Ububiligi zirasa ku ntera ndende. Byo guhita bigaragara neza cyane ko ikirego cyatanzwe cyangwa se amakuru yabavuzweho bo bisi ibinyoma ko hari intwaro zidasanzwe zimo za drone zo kurasa ku Rwanda bakiriye ko kari ibyanyazo. Bibagaragaza nk'ikimodoka cya Tata kipakiye drone bakayigaragaza, byo kugaragaza neza yuko bafite inyinshi zo mu bwoko zo kurasa ahantu runaka. Ariko none muri bino birori ko nta drone bagaragaje. Abarundi nta drone bagira. Byibaze. Abarundi nta drone yo ku rugamba bafite. Nicyo kigaragazwa muri bino bikorwa cyangwa se bino birori. Akenshi ibihugu uvanye ibihugu bikomeye cyane bagaragaza intwaro ziciriritse kugira ngo bajijishe adversaire cyangwa se bajijishe wo bita umwanzi wabo, yibwire ko izo nkoho zonyine cyangwa se intwaro zonyine ari zo zihari, nyamara ngo ari izindi nyinshi nubwo nazo bwazo umuntu atavuga ko zoroheje. Hanyuma rero izo ntwaro zakiriwe zazanywe na za Cargo 6, ni intwaro ziri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni intwaro zifasha abasirikari zirimo amasasu ndetse n'imbunda kuri battleground ku rugamba rwo ku butaka. Hakabamo intwaro zifashishwa cyane none ku rugamba rwo ku butaka ariko mu kurasa mu ntera ndende, zirimo intwaro nka za BM cyangwa se ziyakumira muri ubwo bwoko cyangwa se muri ubwo buryo.
hakaba nanone intwaro zo kurwanishiriza mu kirere zirimo za drone ndetse n'intwaro zo kurasa mu kirere bibaye ngombwa nk'uburinzi bw'ikirere. Ikindi cyiciro cya kane ni intwaro zikora ubutasi. Ibi byose ngo byazanwe igihugu cy'u Burundi kugira ngo kikomeze, kugira ngo sobanukirwe neza ko Uburundi koko busigaye bufite ibikoresho biremereye cyangwa se igisirikare gikomeye. Amagambo ya Evariste Ndayishimiye yakurikirane, hanyuma najya gusoza urumva ikintu avuze nko kwiyizera yuko uwamutera wese yahangana nawe kandi akamutsinda nta wamuhangara. Muri make Uburundi bwubatse budaniye budanangiye. Hari ibintu bitatu bituma umuyobozi w'igihugu avuga ashize amanga. Icya mbere nuko yizeye abasirikari be ku myitozo yabo ndetse n'uburyo bakunze igihugu. Icya kabiri ni ibikoresho zibiri muri depo ku buryo n'ibyo abasirikari bafite byashira atahita ashirirwa, buryo barwana urugamba rukamara igihe kinini kandi akaba yarutsinda. Icya gatatu ni abamuri inyuma, ese ndamutse newe cyangwa se nteye ninde waza kumpa umusada, ninde wanabara. Icya kane ni icyizere aba yifitiye mu baturage ukafatwa na rubanda. Uzakunda kwibona cyane cyane mu perezida cyangwa se abayobozi, kugira ngo uhite umuyobozi ufite icyizere cyane cyane kuri ingingo ya kane uzakunda kumubona uburyo asabana n'abaturage. Gusaba n'abaturage ko umuperezida kujya mu bikorwa zabo, abaturage ntabwo bafite nta kikango, abaturage bamukora uko bishakiye, babigaragaza neza ko afite icyizere cyo kuba ntacyo yatwarwa na rubanda hejuru ya 70%. Ariko ahandi hamwe na hamwe uzakunda kubona neza ko perezida afite ubwoba, abarinzwe ndetse ku buryo umuturage wa hafi bari nko mu kilometero. Urugero nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarinzwe ku rwego rutangajwe, none umuntu arindwa ntabwo bafite, akarindwa ku rwego rukomeye nka kuriya Donald Trump abigenda. Kuko bazi neza ko barebye nabi uko byamugendekeye muri Minnesota ari nako byagenda n'ahandi cyase hariho hose yagera ari nako bizamugendekera, akaba yaraswa n'umuntu wari wese atazi, yaba mu civil cyangwa se wambaye igisirikare. Ibyo nibyo bituma haba uburyo bwo kuproteza bukomeye cyane. Ndayishimiye yizeye iki muri ibyo ngibyo? Nyamara arashingwa kwica abanyamurenge. Reka twumve amagambo ye avuga ngo buryo ngo biteguye kuzangana n'umwanzi wabatera. Amahoro, tugira amahoro, Uburundi bwiza oye. Nakanyamuneza ntangere kuri uyu munsi, umunsi Uburundi bwasubizwa iteka ryabwo, umunsi Uburundi bwikukira. Turanezerewe rero kubona turi kumwe ngaha kandi turi umwe, biboneka neza ko turi kumwe twese. Ejo twari twagerageje gushikiriza ijambo n'impanuro cyane cyane zirora ku ndongozi, none uyu munsi nta majambo menshi, ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaze igihugu cyacu bakaza kukituganzamwo, umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira ikibare cyabo, natwe tuba abakozi babo, bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami muze mutore umwe muri mwebwe, ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari babarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo baba ari abasuma, ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abenegihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka yuko rero twebwe igihugu cyacu bari bagitwaye. N'ikimenyamenya kugira ngo bibone neza, n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye, kuko ahari tunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga
atabuhojojo bw'ubwami buhari uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kujya kw'inzuki mu muzinga, umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe, umwe icyo yatoye hariya undi icyo yatoye hariya tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Icya kabiri twanyazwe umutima, akarangamutima k'intwaro ibereye. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi, umurongozi yariyumvamwo wenyene ko ari umuvyeyi, ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama ku Burundi k'umuvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo umuvyeyi agize amacakubiri mu bana, umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu, umwe wese agatanga icyo afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cane mubize. No, hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona umwambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha Burundi, aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza, abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Uburundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo no kubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nyene umurima. Muzobumva aho guhanura bararega, muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga. Twarataye imico n'akaranga kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere yahise imbere y'umuzi w'abakoroni, umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure, yababwira toya naje ngize, kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera abarundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana,
n'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe, ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama, ivyo siko vyari bimeze. Ni umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi zo zabusambuye, kuko ntaho ryari ryarakabonetse, aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ariko rero ntituvuge ngo vyose ngo birirabura, hariho ako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika, niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka. Baraduhenda ngo warize gututera imbere kandi udakoze, ngo ukize wakiri isuka, ngo ukize akiri wabo, kugira ngo n'uwize ntagire akamaro azomarira abene gihugu, ahubwo acaba umukozi wabo. Niho umutima w'ubucangero wavuye, kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iw'umukoroni, gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa n'iki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko rwa Gasore, incungu yo kwikukira ku Burundi, yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure, kuko hagiye arabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. No kuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu, kuko na rwa Gasore yabona ko azoshinga amakoperative, baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva, kuko abasigaranywe igihugu banyagandagura bagwaniye kwikukira, murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntaco bari gukora kugira ngo Uburundi butere imbere. N'ubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu baba baranyumviye co bakirusha ubwiza Uburundi, ndakibura jewe, n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Uburundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze bamugiye kurondera iki? Namugiye kurondera akaruta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora, babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze kugira batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bakagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa, kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, supanga igihugu n'uguhunga ibikorwa. Nagira ndababwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona bajya baduteye akagere bagaruka, kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. None rero ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Gusaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese dusubire neza, dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje, ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata n'umwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako
umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemo Uburundi bwaciyemo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye abarundi, tuvyumve uko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri dutegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Muga tugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko abarundi nabo bababaye, ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma abarundi bose bareme. Intango ya vyose rero murumvise nuko dusanasana tugakomeza ubwo bumwe bwamye buranga abarundi. Nico gituma dusaba yuko twoshira ukuri kose habona kuvyabaye kugira tuvyiyambure kabisigare biri mu kahise, twikorere Uburundi bushasha burimwo abarundi bumvikana babaho kujya kwinzuki mu muzinga. Ica kabiri nuko twokumva neza ko Uburundi ari cibare c'abarundi. Uburundi ni cibare c'abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome, turawufise dusangiye twese, ni burya butare kuko mu nyuma twavuye tubwubura, naho bagiye babunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze kandi n'umurima w'isangi nta ukwiye kuwigungana, tuwusorome tudakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu byose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba karorero mu bikorwa, ntiziba karorero mu kwicara, ziba karorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, no kugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Ubuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwarabesha nkuko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari ico imaze kandi atacirimwo aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niba buri indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi, wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoba urimwo. Ntuzuvuge ko ari ico umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Ica kane n'ugukunda igihugu gushikaho tukigura. Imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bose bari ngabo. Umurundi wese yagenda yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'uwo munsi mukuru narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza kubasubiza amacumu yanyu. None rero abarundi twese tumere nka kera, ntitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni. Tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Nico gituma twasubiye kugarukana rwa rwego, urwego rujeje kwigisha abarundi gukunda igihugu no kukigwanira. Ntidukeneye yuko tubona urwaruka rugenda nk'impehe, rugenda umenga rufise ubwoba ku maso. Turakengurukira rero ingabo z'Uburundi
ziriko zirerekana akarorero ko gukingira igihugu no kukigwanira. Turabashimira cyane. Mbere kuri uyu munsi nagira mfate n'akaryo ko gushimira cyane ingabo zitanze kurusha abandi. Ingabo zose zarakoze ibikora inka, ariko hariho ingabo zitanze z'akarorero aribo twagomba gushimira. Mbere uwa mbere muri bo yarakingiye Uburundi gushikaho yemera aritanga. Ni umuhisi yazize gukingira igihugu, umuhisi kapitene Ndayishemeze Eraste. Uwo yarakoze ibishoboka byose. Twagira dusaba umuryango wiwe uze hano kugira ngo tuwuhe icibutso yuko uwo mukapitene wacu yiguze igihugu. Ugira kabiri yahora ari liyetena naciye ndamuha agapeti, ni kapitene Irakaza Paterne SS 2771 matrikire yiwe. Uyu nawe nyene yaritanze araje imbere y'abandi arataga akarorero. Uretse ko tumuha agashimwe, murumva yuko n'agapete yaciye aduga liyetena naciye aba kapitene. Ubugira gatatu ni Ajida Major Kabura Jafet SSC 3850 ya matrikire. Uyu nawe nyene ni igisongerezi mu ntwaza ngabo yakoze biraboneka, araje imbere abandi gushika mbere naho wewe naho ari igisongerezi akora n'ibikorwa by'intwaza ngabo igihe yari ihejeje kwitaba Imana. Hariho ugira kane Ajida Kabura Fabrice SSC 5307 ya matrikire. N'ubu nyene yari ku rugamba, yarabaye akarorero mu bandi. Ugira gatanu ni Caporal Chef Sinzumusi Remi HR08904 za matrikire. Aba bose rero mu ngabo, ingabo zose zarakoze neza birashimwa, ariko ngo abakunzi ntibahera mu bindi, haraba ababa akarorero k'abandi. Nagira rero nce nkeza abarundi bose bakoze neza, bakerekana umutima wo gukunda igihugu bakacitangira. Imana rero mwese bahezagire abakoze neza, abandi nabo babonereho. Mwebwe mutari bwave hasi, mwumvise kugikora n'ubumwe no gukunda igihugu, muve hasi kugira mube akarorero. Irebe FM.